usikana biruka kera rero nawe utarwana uri kurakora baziresha bivanye nuko urukundo tubanye ndagushimira cyane kandi ndagwiratira cyane abatomba umugore mwiza ariko rero ngushimira cyane kandi abana bacu babayeho neza ubaha imbere ni umunsi wa mbere duhura ukunda kunyita kiromoe ubu nawe ngikunda kubera jewe yes nikora kuko ibyishimo mpa nuko munyereka kuko birampaza aya naho nogomba nkaranari ndagushimira sheri ibyo nakoze byari shingano zanje kuvuga umuntu amaze kubaka akava mu maboko y'abavyeyi agiye mu maboko y'umukunzi no kuvuga jewe ndi shingano zawe nawe ndi shingano zanje kandi nawe kumbera umugabo mwiza ndi shingano zawe urafise ndagufite turakundana ikindi nawe ndagushimira kubera wambereye umugabo mwiza wakataraboneka so ndagukunda rero hari cyane ndagushimiye cyane rero ahubwo ndanda nirebe oh Fresh Mr. B. Nawe uje twashitse. Mr. B. Chawula umwana wo kwa boss y'ubu. Chebaba neza kana. Wabonye ngira kumutaka natari mupira n'utwaye. Tugende mu ego yabuze aho janye no musi mutashe bwije ego shatashe bwije kubera hano twabanje guca sanyene boss sindamubona yagiye boss rero wanyu hari namabanje guca aratamukanye sanyene nyene mawuja shaka nanje tuzurantwara muri sport wowe mujyane muri sport gukora iki nyene kugira sport nawe none Mr. Bin ndakubaza abantu bakora sport kugira ngo ukomere sivyo no kugira ngo nyene ugire umubiri umeze neza none nka wewe wowe ugiye muri sport kugira gute kandi handi umuyaga uzura kugira ugacugenda bwamabuja usikonda nuko mu kareka akunwenza nimba ari kukomera birakwiye wowe cyishobora kugura irya portail ko kajojo Kandi wowe Mr. B ngo bujambo bwawe je sinzi ukuntu ndetse. Urya mabuja munga. ne wawe kuguma mwicaranye hajye mu muduga umutwara umuraba kujya kuntaca afite nk'uko anje mbashaka zonja nyene muri sport anjana Je ndi umushoferi je sinzi nkaho afite amasahani. Wowe ujya mabuja ushaka umuyikuremo mu mutwe. Ujya ntimungana igarama. Wowe ije garama yo ishobora. Oya wowe basi wowe urayishobora nyene kwera umutwara mu muduga. Mr. Bin hora bugira indero. tukiri umupira twahuye n'ikigabo cyawe wewe cyaguye muri kwa rukanevo namashashanyoye ibiki yashashanyoye ibanga natwo weshitayo reka natwo cye tuza gutabaza ariko marari abantu batwe none uje neza na neza yitegereje urane neza ajya ko hari inzira sha arashaka kuba yanyoye bya bindi mbe babyita agasara bwawe gawe kikwaye ndiretse nimba yazinyoye akaba yiborerewe
nimureke nuko yazirose ahubwo hari ikintu nyamukuru nagomba tuyage are mubona jewe ndafise uwundi mwana agira kane kandi uwo mwana wari uno mwanya numvise yari nashaka ejo mu gatondo uzinde kugurisha rugero kwapfa kugira ngo turonke basa amahera y'itike ejo mu gatondo zinduke manuka mama bashaje kweri tubona ko ikiraro kigaragara uko abo bwose twaragurishije none twatugo tujya gute eko mama ntiwibuka amwe turangushaka akanyama akanyuma niko twaciye tumarira nawe mama biragira n'ingoga aha neza uribagiye yuko akakwavu kanyuma twakabaze hirya y'ejo sigaye bavuba kwera okay naco bitwaye ekeje mu gatondo inkoko niyo ngoma zinduke manuka ndumva fise agahinda n'umubabaro ko kubona umwana wanje imyaka ni myinshi cyane ntamubona none mama uzogenda n'amaguru nzogenda n'amaguru Esh, byanke bikunda ejo ndarashitse Bujumbura mama uragenda tuzogusengera hano habi nushakashire kuri cartoonito ivyo birofa n'ivyo uri kuraraba nawo bijya birofa n'ivyo ugomba kuraba viraryoshe ibinye vy'ababebe uri kibebe wewe naje ni mukuru wawe ushaka kuri cartoonito naje ni mukuru wawe naje ni mukuru wawe zana ubu zana twishimiyani msakomana na wewe na mimi pia zana samu bana yaje ni biki mwako muko muragwana kwanza muri ko mufiki Samuela aya n'amasaha yo kureba televiziyo cyangwa amasaha yo kwiga twavuganye ko mutangura kwiga kwanza hama muhejeje mukabona kureba televiziyo none muri mu mateleviziyo mutaraja no kwikaye ivyo je nivyo twavuganye chérie turi komanda gogo ugende kwiga nyarutsa mama Samuela bareka abana bara televiziyo icyari shi barabe televiziyo amasaha kandi arayo kwiga bareka baruhuke ntangorane sawa ngomba ko baruhutse umutwe cyatsaburitse habo bishaje papa nico gituma mama tumwanga umwanya wose aguma tukarira icyara sawa shavre Mana sawa usabe wihangane amajambo ujya mwana kubwira amajambo akomeye cyane ariko yihanganire ariko naho biruko suragerageza kuzatwara abana bukebuke kuko urabona abana bisaba yuko baza baramumanya kuruhuka bakarura desi anime ariko cyane kuri mu buzima bubi cyane rero ibintu nabandi tubironderera abana bacu umwanya wo kwigura hari ariko nawo umwanya nawo kuruhuka ubukenewe abana televiziyo twayikuze tukiyura abana bigomberwa yuko rero umwanya umuzo abareka ndabigusabye Ereka she ingene uri kurambwira ubumengo sindabakunda ubumengo sabana banje mugabe nimba ndiko ndababwira bibari ivyo ibaze nk'ubu ntibageze baja ku ishuri guhera mu gatondo bicaye kuri desanime gushikana 17h none batize je baduca bigiki ikintu kimbabaje sikindi ufise amajambo mwana yakwishuye
Erega urabifise mu ruhara we n'usuzuguza bari abantu kuko nta kuntu babwira ngo nibahaguruke bagende kwiga kandi banyemere bahaguruke nawe ucuza ngo nimwicare murabe televiziyo nyene ubushatse kubereka yuko umengo je ndabanka niwe ubakunze kandi mu vy'ukuri atari ivyo nukuri naje byambabaje kandi cyane ya gerageza ubyihanganire pardon kandi ariko gusa wakosheje ariko pardon cyatahurize okay ya ubwo yuko tuzatura batwara bakibuka abantu ni ibyishimo byacu dufise sawa ya ndabyishimire ko ntahuye ibisigaye nabyo njye mwana Samira mbona umenga arakaze cyane ameze nkawe umwana wa Jinegereza yatoye wewe nta na hamwe yigeza gusiga nazembura hagira umeze kimwe mbisambere ndabafise je nigire mu gikoni ubwo naho ndibaza mugira mugende kure badesana umva nagire na mbese bebe Mwana kwa mudodo ngasi muri asere tuguma dufasha imfuvyi n'abapfaka. Ushakiwe. Sawa. Sawa. Ani kwa Mungu yupo. Ani kwa Mungu yupo. Manshi. Ndiwe buri. Cendi mama wa Mungu yupo. Abakecuru bose bagwaye amavunja baza kurondera Mungu yupo nga. Ti mama wiwe. Ewe mama ngugo kwarago. Erega mwana, ngira ko ari hari. Mvuye muramvya n'amaguru. Sawa. Reka ndakwinjize gusa Mungu ipo si hari mabuja. Kanda gutwara tukende kumara. Mabuja. Okay, mugere injire nta kibazo. okay Bibi karibu. Karibu cyane. Isawa. Yangina. Awacha. Isawa. Karibu. Ya mwakoze. Ina kuremera. Ni sawa rero. Turashima Imana. Bibi, wowe ugeze nakumenya. Tubafashe iki? Ego nukuri birumvikana ni mwamenye. Kandi nanje ni ryambere ndababonye. Mbabarire nkushije n'amajambo aho kuzimana tubakiriza iki? Ni kuri cyo cyose mufise. Nta ngorane.
Oh. Ego. Haisa. Rai. Nyaruka. Sabwe mabuja. Gaye. Mubaze mu bibi cyafata mugende muzanira. Twafashe kwiga abavyeyi. Nukuri kanyotewe ikintu numva shaka nyamukuru numva shaka amazi. None kugiye umenye umuzana amazi ameze gute? Kutamubajije nimbara yashushe canke nimbara yakanye. Hariya nana amazi hariya yakanye nayashushe. Oya nta amazi ashushe shaka yakanye. Ashameze nk'ayandi iwacu n'ukuri. None wowe umugore wa Mungu yupo? Yego, uramuzi? Yego. Aba n'abana banyu? N'abana banje. Muzoho. Hewe basa nasi n'ukuri. Niwe papa wawe uramuzi? Umuzi hehe? Cyane gose. Mungu yupo n'umwana wanje. What? Wiwe. Mungu yupo n'umwana wawe? Yego. W'imfura. None mugabo wanje kumengo yambwiye ko atabavyeyi afise. Canke ho iyo wari umwana wawe gute tukabara tukanda tugira abana bangana nko kubutaraza ngaha. Mwana nukuri sindiko ndakubesha. Mungu yupo n'umuhungu wanje. Gusa sinigeze menya ahantu yaba. Mba naraje kuva kera. Ariko ubu uye ko namenye nukuri nzokwama nza kubaramutsa. Shabire bene baragoye gutaho. None mama, ntavyo ubona none ko basa na papa. Ico naco. Ico gisuko. Samwera gezaho. Urashobora kuba uvuga kuri jambo nk'iryo mu kanwa wicanye n'umuntu akuze. Asore. Bibi wihangana. Abana niko bameze baragoye. None ati uri mama wa Mungu ni kuri kumara ntabigeza mbere. Ahubwo mbere reka ndamutelefona ndamubaza haziye. Numva ko yoza akakuramutsa. Yego nuko ndaje ndamukumbuye habona ndamuheruka kera. Yatari. Arushe. Yego n'amahoro. Uwo utaharyara. None ushitse kure ngo vure mucunge n'amayinite yanje. Ngaho nyaruka ni karibu. Thank you. Sheri karibu. Sawa. Yeah. Wow. Amahoro mwana. Ubu rero naje kundondera n'inyaki yaciye. Mbega basha. Uzanwe n'iki? Uje kurondera iki? Erega mwana, iyi myaka yashiye nuko ntarinze ahantu. Ariko uko nahamenye, nzoze ndaza gukuraho. Shaka nkubwire. Je sindi umwana wawe. Ntusubire no gukura mu kanwa n'ikintu kimwe cyo kuvuga nje ndi umwana wawe. Je sindi umwana wawe. Madame, nimba uyu muntu yaje uyu munsi ariko cyambere, ibi ni cyo cyanyuma. So kunja buri iki. Babe. Urumva ingene uko uravuga imbere ya mama wawe. Gabanyijwe basi. Mr. P! Mr. P! Bibos. Kuri uyu mwandaka.
kuri uyu mwandagara. Mr. Bill, twarizo mutamakaza abandi n'umupfuni. Mungu yupo. Wa mwanda udusohoke ni wumva. Ngende Mungu yupo. Mungu yupo. Ariko shiri, uyu mutima wawe ukuye. Kuva gera ubu ufise umutima umeze uko. Bihe. Yabaye. Pore bihe, pore. Kandi urarusha. mu gisagara n'amakuru. Ndaguhagurutse. Mwana wanje. Sinshika mwana. Urashika. Ubakwe. Ari urashika. Ma, kujanye mwibarabara. Nibiki vyuka. Hagenze gute none kugira ujyame ngana uku. Mwana wanje. Nasa mboneye mu gisagara. Vyagenze gute? Namanutse n'amaguru. Ngaruka n'ayandi. Amaguru n'ibiruruma. Wa muhungu wanje. Yaranyirukanye yamfashe nk'imba. More mwana. Reka mwana wanje reka n'umwana araho w'umuhungu. Niwe ashikanye ngaha. Acambwira ko impene ziwe bahava bazibasubiye inyuma kuko nawe yari umwungere. Yakoze mugabo ko yagushikanye no ngaha. Gerageze ndakunda kwandaze dushike muhira. More turashika muhira. Ariko none gamwana ni gute ngaha narinde kubaramutsa none mbona nabasanzeho mwese bagiye Bagiye mu misa uyu munsi ni dimanche. Twatwuzukuru natwo burya mbanje ndabakumbuye nshaka kubaramutsa. Bose baje na mama wabo. Uyu munsi je nasengeye muhira kubera nange meze nabi. Cyashima gukorera imisa muhira. Oya naho mwana naho ntabasanzeho. Oya naco mpombye kwe. Oya. We buryo iyo nje ntagusangaho. Yo ngenda mbaye ku mutima nje. Ndavye ibintu nkorera. Naho nabasanzeho. Kanaco mpombye. Iya. Urazi iyo nje nagusanga. Urazi umubabaro ntwara. Ubu ndishima kubera wewe bavuze baci mugani ngo ubyaye ngo umukobwa ntaca ababyaye je ndazi ko nabyaye umukobwa kunzanira ntaco nahombye buri muko Umuvyeyi wa mama ntaho ndi muvyeyi mfise muvyeyi mfise rero kugufasha wewe ntabwo no byita nko kugufasha ahubwo nigyo shingano ryanje
rero ako nakazi kanje muri gukora ivyo rero ntibigutera ikibazo ahubwo gusa mu miseze narumvise ko warwaye ariko nibazo n'imitende rero ikintu kihari mama n'ikindi gihe naho zo ufise ibibazo uzogerageza ndondera nta kibazo kabisa nko mu muryango nta wundi muvyeyi je mfise atari mwebwe mbebera ari muhira yo bera raho bera aja ari kwishuri acaragana mbere tumwe tujye uriho rundongekana ndashira biramwamufashisha okay muzo ndamukiriza cyane burya rero no kuri ndabashimiye gose ko ndabasanza ha Imana yampaye irashikanya amahoro ngira asubira inyuma abandi nibaza ndamukiriza umukobwa umubwira uti uraronga ikutwo twana ko ari mu buruhuko tuje kumuraba ko ndi n'amagara make sino ngene subira kugaruka ngo shikire mane bampezagirire no kuri okay reka ndaguha agatike kandi mwagize neza cyane rwose ndaguha agatike nifashisha wewe basha kasi naho nje ngo narorosa ngo numukwe kwe ubwo nturi umukuru umuhungu ya mama turamaze kwifashisha akanya gato yo yani kwaraje murakoze sasa muje kubanda mukiriza Imana ibongererezaho ibongere imigisha boss Hariya audience nari nagusabye no munsi nawe nashaka tuvuga nicyo nashaka kukubwira cyerekeye ikigabasha nashaka kungurana amahera boss afise aga projet ngomba gukora iyo nene uribuka igenda gutora ku mwangana cyangwa byibuka gose ya wari umwana muto cyane ariko urabona ubu wamaze gukura wamaze kuba umugabo ivyo ndabyishimira cyane gose kumva yuko washaka kumbwira amafaranga murugo amafaranga hama nguzoya uzanda yakatabuke iri gubu wamaze kuba umuhungu wanje rero ni umviriza rero ndishimye cyane kumva yuko wamaze gukura mu mutwe ukumva ko ushaka gukora projet ivyo nivyo nanindi asikiye nako uzombwira ko hageze kunda kupera ibi nivyo sigaye ndindiriye guys umviriza rero ushaka amafaranga miliyoni 10 boss amareka ari menshi gose miliyoni 10 yego ushaka gukora umugambi n'abandi shaka gukora projet ya ruguru yo korora inkoko ya ruguru twaye ndakwizeye ndazi yuko atari amafaranga uzongera guhombesha cyangwa tware mu bagore cyangwa tware mu kabari rero reka dufate uko mu ndwiza sawa ko masheke yamperanye ngaha mu ndwiza uzonyibisha uzongera gutera kwa muri indwi yose nta mwanya afise mu ndwiza unyibuse nginda gutorera cyatahurize ariko ndaguha impanuro rero imwe iyo kenshi umuntu aronsa amafaranga kiri muto arakunda kumusaza akaguma yikanga yuko amaze kuba umubozi ego kuko amafaranga ndakuguranye ariko birashaka gushika nkakugabira kuko ubu ndagufata nk'umuhungu wanje rero ikintu kimwe nashaka kugutekera nk'impanuro nimba ushimye gufata amafaranga ngo adugane ruguru genda ukore projet koko nkuko bimbwiye ndakwizeye kandi cyane gose uteye imbere nzoba nteye imbere kuko wewe ni hari abana kandi akwiteza ko byinshi none simba indashimba murakoze cyane ya ibisigaye navyo akubwiye mu ndwiza antelendi cyangwa imati uzonyibutse icyo kibazo cyanze gukura mu nzira ibisigaye navyo ndibaza ko atakibazo murakoze kandi ya genozanire bibiri hajya gatoye mansi mbera so sawa Kanjenje kalile ngule katonya kalile ngule somi darapo olile
baramujyanye kanjenje kalilengule katonya kalilengule somi darapo orire baramujyanye kanjenje kalilengule. Sorry. Allo? Ego n'amahoro. Muri bande ko ntabamenya. Yo, bibi amakuru. Mbabare mbwire nimero yanje wayikuye. Ni Mr. Bina yiguhaye. Bibi polisana ejo byarambabaje. Ono kuno umugabo wanje yarameze. Nijane gukunda naguherekeze basi mugeze kuri portail. None byarakunze kuno we deplace basugere ruguru. Ko nawe yatana malaitike yaguhaye. Nukurumba barire naje byarankomerekeje nibwo bwa mbere bigitembera mu rugo rwacu niho twari tukimenyana nitwari tuzinanye vraiment bikanga yuko ndagwa n'amafaranga y'itike basa gusubiza muhira yakigoro wagituza kuturamutsa shawi hangana umugabo wanje sinzi cyabe muteye gusa se ko yahora yo oya basi ntaco ndaza kuri basi nkoreze n'amafaranga na makeyi ugura amata bikunda basi bikanda yo maguru kandi umbabarire esa image mwe kwashitse muhira amahoro kandi urakoze ku telefone baraho twari kumwe nga ndiwe wanyavuze ngo yamba sawa merci ndaza kuri nisoka hanze kiri mu mukoza kuzanira. Hallo. Maso. Be. Nimba numvise nawe ngara umuntu akumuraya. Niko ndayagana mama wawe. Inde? Mama wawe ni wanguzi ko yaduze n'amaguru ujya munsi. Numvise bimba bacu. Mama wanje umwe nirukana ejo. Umwasi wanje ugomba kumugira umukunzi wawe. Nimba ubonye umuntu ndamwase suko mba ndumwansi wiwe nuko mba nibuka ibintu yankoreye warigeze ubona n'urujya gwankoje imyaka cyose tubanye Naneshi ntaneshi mama sinzi ibindi nakubwira mama nabona ko papa aje avuye sana mama iwa cyose na mama kwe aya baby Willy efo attention imambe pushpa kirazira kwerekana amenyo n'ururimi. Karibu. Sawa. Ni karibu. Samira. Mugende mu cyumba ndarere mushitsi. Mushamiga. Sawa. Sawa mimi mabuja. Shobona mahoro namwe. Twe tuvuye ruguru. Nyene tuje kuraba nyene musaza wacu haba. Musaza wanyu? Habo mugabo wanje sigasigaye nyine yasinze n'ukuntu zitwa. Ni muri batinya wa Mungu yupo? Twese kutwa turi batatu nyene watu nyene tubashiki biwe. Mwese muravukana? Turi batatu. Rimwe wabo nako turi bashiki biwe. Noneho muhiriwe munahishije aracyari ngana ntaragenda. Ntanishiye kweli.
Oh, tukimuvuga ngo waraje. Shenso. Hansaw. Mahoro. Bego. Abantu babazi. Ni bande? Bambye kare batonya bawe. Okay. Sawa. Urazi rero ndikundi gutashimye. Bazogarukisha nkundi muzi. Sawa. None she. Basi utabaramukije je nuseze. Fina. Okay. Yeah. Mana yaje. Sorry. Washana kuri mwihangana. Umugabo wanje yamari bize mu bintu byinshi atari mu byakaza bari mu byishengero ubwo muzogaruka undi musi yarose umwanya. Rero nta nimero za telefone mufise. Oya nta nimero yiwe dufise. Okay, ndaza kuzibaha hanyuma muzobanze muhamagara undi munsi mwanze mumaze kare ngaha amacaze mu yage. Sivyo? Yego. Byiza. Amaje kurande gwanje ndishimiye kubamenya. Yego. Aba. Mbabarire kandi yuko se amahera ndayiko nabarosa agatike. Hama muzogaruke kuturamutsa ni karibu. Murakoze cyane. Sawa. Sawa mabuji. Washiye ko portail yugaye. Ana banyegure cha nibaza ko muri ndani. None umukozi yagiye. Namahoro none. Ashaka amfashe two kurya. Ndashonje mperuka injya mperuka kurya ico. Uvuye he? Ubaye. Chembo kama chibitoki singira home. Nicyo kicarugo. Yego. Ndara ijoro rifatiye agenda amibarabara cenkara mutanevu. Umwana nkaho kuja ku ishure wige ahubwo dufashe imirimo abavyeyi ndabira izi saha uri mwibarabara ngo uriko urashaka ibyo kurya. Mbere nubwo bamugire uko imodoka ishobora kugonga mu ijoro cyangwa ibisimba bikakurya. Okay. Je ikintu ngomba kugufasha ngiki. Ntabwo noguha ibyo kurya cyangwa ndaguha amafaranga utahe muri iri joro. Nundi ntacu nabankotse. Ahubwo reka ndagufungurire hanyuma uryame ngaho uruhuke. Murakoze cyane. Okay, uryame ngaho uruhuke uzotaha ejo ndagwamera itike. Uzoca uduga. Erega udoneze n'amayuga atembereza nk'abandi bana nawe ukabaho. Ugahe biyongeso yo kurigura segereza urakana kananuka. Sivyo? Murakoze cyane. Sawa ikamucema amagara umukozi akora ite dushoke. Urukundo rw'Imana rwamaho. Mbega wuba ukunda Imana? Apo. Ahubwo ngenda kubaza. Hamagara abashiki bawe. Mabwa abantu bampamagarira. Baze mumbwire je nyene byagenze kwa Mungu. Ahubwo nyene reka twaciye tukurindira ko ari ujya. Nawe warondohamagaye. Hemwe ndabahamagaye nyene mudukire turayaga. Mumbwire je nyene byagenze mu gisagara. Yo. Twasanze waryamye cyo turaka kwirwa turakuvyura. Nukuri sindababesha mwaragize neza kuko kuburuhe nari ifise jo. Man. Kubona ahubwo navyutse n'Imana yonye. Pare sala. Hewe, reka rero. Twarashitseyo kanda kwizo nkuru. Bagiye turabanza. Baca baratwereka mwatubera ngo ntari aca turashika. Twarashitse aratwakira. Atwakiriye basha twara ngo mugenzi wa niki turamubarira. Twe turondera mungu yupo ni musaza wacu. Yarasanutse. Wa umusaza wanyu umwese ko muri batatu dukunyene ari doka vyinshi ngo ntiyamubariye biki
bame ngo mutomboye ngo musanze ari ngaha ariko tuzatujyoherwa ivyo yadukoreye rero ntiyaturamukije yaciye atubarira amaze kumumva ngo turi bashikiwe ngo turi bengo turavukana ngo sawa ngo ndagiye ngo muzozejo ngo canke ngo muzogaruke ngo undi munsi uranda kubwira hajya mukimbira ngo muje Bujumbura hajya narabaravye ndabura ibintu ndiko ndabarabamo yarinze anyirukana ndi mama wiwe na muvyayi nkamwosa akanyirukana akamfata nk'imbwa akansohora hanze akampa abakozi bagenda barankwega kujya kw'impene naho nyene yibwe hama mwe ngo yari kubakira ngo mwage ngo bashiki banyu ngo tugiye kuri abasaza banje ngo ugiye kuri mwene wanyu ujya n'igisigo yaramaze guhinduka sinzi ko ujya mugore yamuhinduye ntituzi ikintu na kimwe ujya mwana wanje gusa mama ujya mugore uzosanga aramuhaye imiti nta kuntu yo kugenda ataturamukije ntuzi hama nta n'akantu yabahaye ngo munwe cyangwa ngo murye mama bujya neza na neza uravye neza ubona ko kijya kigore cyo kugaburira ubona ko kijya kigore kijya cyo kugaburira kaguhinja tuvugishanye mukuri mama uvugishe mukuri kijya kigore kijya ungize ukuri ntumbeshe nduhenda kijya cyo guhinja kijya igwa mbere mama kijya kigore gifise inzigo kijya kigore gifise umutima mubi kijya kigore mama ngira ni nikirozi kijya kigore kivyibushe nabi ukuntu gisa rero je na cara nanshishe mama je kabisa yo mana hora mama yadufashije agaduhaye itike none tuba turashika niwe kurabwira biri mama ntumumvize ne karavuga sivyo oya mama je niko ndakubwira ukuri kandi je ndakubwire mama je sindaheza kuvuga urabona naho mutanya wanje ko arancira sindaheza kuvuga mama sindaheza kuvuga reka ndakubwire kuko je ndiko ndavuga kubera hari impamvu hari ico nabonye nta kuntu twogenda hajya musaza wacu ntanaduhe na yambo haba hari impamvu ibintu byose babifise aho byavuye mama je nshaka kumbwira yuko umugore nkujya anye ashaka kudusuzugura akaduhana amahera nakagaye avuga ngo akira ngo nyonyonyonyo mama aratunyenyeta ashamu kuduha nta cibyo vyihoze nimugende umwe aje kuvoma undi aje gusoroma nawe cyose turarujya rukwe kugira ngo mwese muhurire ngaha mwese mubizanye genda abana burije uyacaza gusoroma je nja kuvoma nivyo muri imenye ingene mubigira ni mugende mugahinurira kuri jewe tukagabuya none nk'uko ijambo ry'Imana rivuga riti aho mushitse bakabazimana muze mubasabire umugisha natwe turabasabiye umugisha Imana ibahezagire amen kirampore uru rugo n'urugo rw'umukozi w'Imana n'urugo rurimo imigisha kandi na jewe mpagarariye ishengero ndabishingira intahe kuko mufise ibikorwa byiza mu rushengero n'urugo rw'umukozi w'Imana kuko si twebwe twenyine n'abakozi b'Imana tubivuga kirampore nabo dusenga hamwe barabashingira intahe bijya bikorwa rero mukora ibikorwa nivyo byagize umukozi w'Imana Paulo ariko arabwira abakozi b'Imana ariko abwira abo bari kumwe ati nimukore kuko ibikorwa nivyo bizovuga inyuma y'ubuzima turimo amen nanje ndashingira intahe cyane uyu mukozi w'Imana Mungu yupo Imana ibandanye guhezagira cyane kirampore ibikorwa umaze gukorera ishengero yitangiye ishengero imifuka 6 amen iyo yari yo gumariza gusiriba hejuru bijya birandikwa ni navyo ijambo ry'Imana rivuga riti terera indya zanyu kuruzi muzohurira imbere rero tuvuga tuti Imana ibandanye bakomeza ibagurira imbibe aho muri ubu ejo muhashike mwongere munaharenge naco gituma natwe abakozi b'Imana tubandanya tubasengera naco gituma nafashe umwanya wo guca hano kugira ngo iri jambo ndarivugire mu rugo Imana yongere ibandanye bahezagira n'umuryango wanyu wose amen nico rero mukozi w'Imana wumve ko ishengero tubazi ibikorwa byanyu tubizi kandi tubasabira umugisha amen pastor nkuko wabivuze iyo ikintu kiboshwe mu isi no mu ijuru kiba kiboshwe ni kuvuga yuko Mungu yupo n'umuvyeyi wanje kuva kera
ivyo muri ko muramushingira intahe nanje ndamushingira intahe n'umuntu mwiza gose nubone n'ubu ndamunyonga naho noreka kumunyonga yaramaze kunyubakira ubuzima Mungu yupo Imana imuhezagire yongere imwongereza ibintu byinshi aronke ivyona n'ivyonona kuko n'umuvyeyi kandi arabikwiye si urushengero gusa hose arafasha haba mu fuvyi mu bapfakazi hose arafasha gose nukuri Mungu yupo ndamusabiye gutera imbere na jewe gose naho ntari umukozi w'Imana ndabimusabiye kandi bizokunda igisabo canje reka ndabashimire cyane muri inshuti magara koko muri inshuti nikora ko mu bihe byose muri za nshuti navuga ati haba mu byiza cyane mu magorwa rero ariko muramayagije cyane na ya muramayagije ariko ya reka ndabishime cyane rero ikibazo abantu twamatugira sikindi abantu twibuka kuziganya amafaranga tukibagira kuziganya ubuntu n'abantu ico nico kibazo cyamagihurira ku bantu benshi ndibuka mu buzima bwanje ya nagenda cyane mu bintu byinshi cyane ariko hari ibintu bituma umutima wanje wifuza gufasha cyane gose kuko nibuka ikintu kimwe nico gituma ibyo bintu byose ndabikora iyo abantu bahisemo kuziganya amafaranga iyo ico gihuvuye mu mwuka nta muntu ugira kwibuka ariko iyo uziganije imitima y'abantu n'abantu naho va mu mwuka buri muntu wese arakwibuka pastor usabiye imigisha myinshi cyane kandi ndayakiye koko nawe Imana ibahezagire kandi ya Lionel n'umuhungu wanje namukuye hano habi cyane gose rero nifuza gufasha abantu benshi cyane mugabo rero ndabasaba ikintu kimwe uno mutima ndiko ndabiba tugerageze tubibe no mu bandi mu bana badukomokako mu banyeshengero ntitugumize muri twebwe gusa icyo nicyo ndabasaba pastor kandi mukomeze kudusengera cyane kuko umudayimoni akunda gutera abantu bakoze Imana nawe murabizi ya murakoze cyane Imana ibahezagire cyane gose ya amen mahoro cyane boss mukecuru mureke yinjire ubona umugisha urugo gwakiriye umugisha byihorere pastor bose atambwiye ndamuhamagara yinjire byo kunda ureke yinjire sawa karibu cyane muvyeyi karibu mwana ni sawa Mungu yupo ndagwaye naragiye kwa muganga bancira ibihumbi 100 nukuri narayabuze kugira nivuze ndakwinginze yame Mungu yupo futhi unyini hore chekiro ndawandeje nje ndakitse uhore ningoga pastor ndarengize mubare mabase ibihumbi 100 nukuri ncangenda nukuri singoka soka nanjye ukanye kumwana utambaye ndetse ugasa ndake soka
Mungu yupo. Anako nakubwiye ko ndagukeneye kugira ngo tuganire. Nk'umukozi w'Imana kijya kintu cabaye hari rindi jwi ryaje rirambwira ko ntegerezwa kugira ngo tuvugane. Mugabo ndiyumvira tuvuganire mu muryango. Ndavuga ati nivyo ukunda. Ahubwo reka ndondere Mungu yupo. Tuvugane nk'abantu b'abagabo kandi nk'abantu b'abakozi b'Imana. Mungu yupo. Mu rushengero tukuzi nk'umukozi w'Imana. Kandi sagasishishwa rumuri. Mugabo mbonye ujya mu bibi ko wamwirukanye byaratubabaje. Kubw'ivyo rero nari mfise icyumviro kimwe gusa nkuserukira rujya rushengero. Mwakoze ibikorwa byiza kandi twipfuza natwe ko tutokumara amaza. Twabonye ko twokora ujya muvyeyi tukamuha amafaranga. Nk'urushengero tukamuvuza narijya twumvise ari mama wawe. Ahanini rero nico nakwifuza ko tuvugana. Yego. Pastor, nizere yuko urabizi ko umuntu w'agaciro cyane kuri jewe. Nizere yuko yaba amabanga y'umuryango wanje yaba y'urugo ntakintu kimwe nakubwira. Ariko kino kibazo ni kibazo kindenda cyane. Kuko nabaye mu buzima bwose, ubuzima bwacu bwose nabayemo. Nabayeho nitwa imfuvyi. Ariko mfise umuvyeyi. Pastor, ndazi kunyitayeho cyane. Ariko urazi gukura mu buzima witwa kuri imfuvyi kandi ufise umuvyeyi. Ya, kuko papa wanje yari yarapfuye. Ariko ubuzima mu wanje yashize mu bwari ubuzima bubi cyane. Haragera igihe iyo ngerageje kwibuka inkuru zanje za kera numva umutima uri kuranja. Ngusabe Pastor, mbavyo bishoboka. Iyo nkuru nuzasuye kuyimbaza ukoze. Kuko kese kanje ni kabi cyane. Cyane rwose. Jewe ndumva ko ari sawa. Ariko ntuhave udadaza umutima. Ntudadaza umutima kuko burya umuntu arenza kwitura agusaba ubufasha hajya aba yaburaniwe. Yaburaniwe nico gituma twifuza ko wo kugurura umutima ukorosha umutima wanashaka n'ikiyago twogiranira mu muryango. Jewe nofata umwanya nkaza tukayaga kuko rujya urugo rw'umuntu asenga rutegezwa kurongorwa na mwemu kandi ivyo urabizi. Ego rero reka nanje ndagushimire kuri uyu mwanya umpaye. Mugabo ndizera neza ko tuzoronka ikindi gihe tuganire mu muryango. Madame wawe turi kumwe wanashaka n'undi muntu yoba hari vyoba vyiza cyane. Mugabo bumve ko ufise amahoro mu mutima ukora ibikorwa vy'Imana umvu ugononokewe ni navyo biha iteka abana b'Imana. Urazi ko turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru umwana wa mama. Ico nico ciza. Reka tubihe umwanya kuko nko kuvuza turashaka kwiyaga mu muryango. Pastor, nizere yuko urazi yuko bujya tubona wabura. Numwiteho cyane. Reka ibyo nzovyiga. Ikibazo nzogikemura. Nabi ngora cyane mugabo. Nzora bakunda gikora mu nzira. Eko ntaco. Murakoze. Namwe murakoze. Sawa, reka manda bakano ngaha mu nzu amatubandanye. Hanyuma bofe twayaze byinshi urabona ko n'amasaha agiye. Hama narifise ikibazo. Mama aragwaye kandi arareba. Ego aragwaye kandi tubana dukuramira kugira ngo tumutware kwa muganga. Hari yagize igihe aratora mitende uburevye asuye kwanka. Hanyuma bofe nyenda ndafise ikindi kibazo. Dufise voyage n'abagenzi banje. Bisaba 200,000. Ibyo ni byose n'ibintu bisanzwe. Sawa, umviriza rero. Champions ko mwapore mama. Ego ndamuko. Kuko urumva kagwaye zo kumuhera pole. Ikindi naco genda kwa mukuru wawe. Umubwa ngo 200,000 ziwawe. Na 200,000 za mama. Aziraye munsi ya Bible ya Bibiliya. Sawa?
ariko rero muzomara iminsi ingana 3 jours. okay uzokwicunge voyage kenshi yakunda kubera mu mari sawa okay Merci. okay sasa Ça va. Ngiri mota neza rero. Mana yanje mbere mbabarumbwira. Ugapfa kwisiga bakita gute. Nasi nisiga parfum. Anje ko ndayigurwa n'umugabo. Nawe ucikura. Aha amakuru rero yo muhira. Amakuru meza muhira usibye ko mama yuko agwaye gusigene nabirenze. Beba kajuru. Mama ashobora kugwara bikakunanira no kunyandikira basubimbwira. Oya nabo nyene nabikwandikira cyamvuga reka ndagusange muhira ko nyene bifise kandi kabaza ashaka kubwira bofe. Okay. None umva bofe namubwiye ati mama aragwaye. Mama agwaye nabufasha tufite ko kumutwara kwa muganga acyambwiye ko ashobora kufasha kandi yedi bise voyage no munsi n'abagenzi banje. Okay. None waje gutora amahera yo kuguza mama cyangwa waje gutora amahera ya voyage? Byose bofe yabinyemereye. Reka nkubwize kuri Shabera. Nukwinda kwingiyenze. Ko kuri muza gusaba umugabo wanje amafaranga mu bigabanya.